Abo muri imuhira media barabazanira urusaku rwa serene gose mana ibisanga muri Edmonton ibisanga muri Calgary muzonkwirikirana ndabona vice president wa CCIBC ndamubona nga sinzi ivyo arimo reka ndamwegere ndamubaze ivyo arimo. Bonjour Jean-Claude. Yeah, ouais. Maintenant on uri president wa CCIBC. Oya. President ko uri chegera vice president. Ora. None ukunda kubona nga Calgary wazanywe na maki. Calgary twaje gutembera no gushigikira community y'abarundi. No munsi niho badugije ibendera ry'u Burundi. City hall kandi niho duraba tugenda. Mu nyuma cyo tugenda tufashanye mu kuhibaza umunsi mukuru wa independence yo kwikukira u Burundi hamwe na Canada ko byose byabaye ari tariki imwe y'ukwezi kw'indwi. Nkaba urumva kubw'iwanje naje serukira community ya Edmonton nongera abasinaherekeje n'userukira chambre de commerce de l'industrie canadienne n'abandi yacigaha kugira ngo tube turi hamwe n'abandi barundi bagenzi bacu muri icyo gikorwa cy'iteka cyo kuduzitira kuri Burundi bwa mbere muri ville ya Calgary hamwe no kuja hamwe hibaza umunsi mukuru murakoze. Murakoze cyane. None bivuze iki kuduza idrapo ngaha muri kino gihugu tuzi ko ari igihugu cacu? Eske hoho guverinoma yo ngaha iravyakira neza ubwo ntivuga ko ari igihugu kije gutera ikindi? Oya Canada yubatswe n'abantu bavuye mu mihingo yose. Muri icyo gihe mu bukomere bwabo bategerezwa guha ubwigenge abantu bose baja mu bihugu byabo kugira ngo bubake ikintu kimwe. Hama ibyo biri mu migambi ahubwo ya Canada y'uko umuntu wese ari ngaha yiyumvamo ko ari muhira akagira representation nacyo gikomeza kiritire ibyo ngaha muri Canada. Ibikorwa byose biri mu byo Canada ishigikira kandi ishyira mu buryo ari nacyo gituma hamwe uzokumva bavuga ngo Ambassador Bridge bagafata ikiraro gica ku bintu cyangwa abandi kontenti muri City Hall ibiro bya mbere akaba bashyize ngaha i Calgary. Iyo drapeau iri kuri biro Espares bita City Hall ahandi uzosanga ziri ku biraro birebire kandi uzosanga biri ahantu nyine ikibanza cyateguriwe kuja amadrapo y'amakominote yose y'abantu bose mu butandukane bwabo baba aho hantu. Rero Burundi n'umunsi niho byashobotse yuko iyo drapo nayo iduga ikaja mu zindi drapo zisanzwe zihari. Ibyo navyo ayo madrapo nayo muraza kuyabona mu kanya nitwahashika. Abana bo muri quartier 6 baje kuduza idrapo muri Canada muri mairie ya Calgary. Félicitations mwakoze ibikorwa bidasanzwe. Mugira muririmbe Burundi bwacu. Please ntivyoroha muri Calgary. Hari umunezero udasanzwe muri Calgary ntivyoroha. Come on, Canada!
naciye mura na vice president nawe nyene urabona ko yambaye idrapo y'u Burundi umunezero we ntangere reka ndamuramutse abibwire avuge n'akazina kiwe. Oh, it's like a mirror. None murafise umunezero cyane sanze munezero w'abarundi banezero ingana twaje bikwiye urabona ngene turagiye kudugira mugire bice bisa neza gusumura byumva nawe ego cyane gose ego none musanzwe mukora iki none atari ibanga imyaka ingana gute kuva 2002 ntiwari bwaduze idrapo oya idrapo twaba twaridugije ko July 1st igeze ariko uno munsi muri spesiale kuko twarasabye muri meri ya Calgary baratwemerera baravuga ko bazoduza idrapo umva nisho tuba twaje tuza turi benshi ego murakoze cyane urumva rero idrapo y'u Burundi inga ndayikamere neza abantu babibone iri kumwe n'ayandi madarapo hariya ko ntayabona neza mwa madarapo mwe kumunyinyegeza aha rero ni nka meri Burundi mugabo harakomeye rero hariyo n'andi madarapo bamaze kuduza ya murakoze cyane we Christella uyu muri Christella ndamuzi muri communauté y'abarundi Edmonton ni igiki kikuzanye Calgary este Christella baje no kuduza idrapo y'u Burundi muri Calgary wakadanu ngo hameze nka meri i Burundi nawe irabira ingene riko rirahungabana ubu rero uranezerewe cyane gose n'umunezero yego none abatazi Christella ni nde Christella n'umurundi kazi akunda Burundi n'abarundi bose iyo bava bakagira amen amen akaba ba Edmonton akaba yafashe urugendo rurerure kugira aze kuraba uno munsi mukuru udasanzwe ukuduza idrapo muri Calgary communauté y'abarundi saruto akunzi imuhira media muramwibuka Grace kukaya ariko aratanga amatemonyage kuberekeye abarundi cyangwa abayimigra abantu nouveau arriva bose muramwibuka mwaramubonye ndamuguye ko nawe nyanaje guhimbaza umunsi mukuru kuduza idrapo muri kino gihugu ca Canada tumusanze mu muji wa Calgary Grace bite waje gukora iki ukomeye kuri komite yacu ya Calgary bwa mbere drapo yacu yaduza city hall twaje kuduza ibendera ryacu amen amen mwaje kuduza ibendera ryanyu muri mu munezero kandi mukawuduza ku munsi mukuru wa independence urumva abarundi Canada Day mugabo turabaje Canada mugabo ntitwibagira aho twavuye ariko rero Canada ntibivuga ko ari igihugu caje gutera ikindi no Canada irakunda diversity irakunda ko tumara imico yacu kuko ubwo butunzi bw'iwacu nibwo buzana niyo contribution tuzara muri Canada twubaka igihugu kimwe turi diversity tuba mu bihugu bitandukanye
Looking good out there. Let that beat just go through you. Hurry up! Hurry up! Alo bakunzi ba Imuhira Media, ubu rero ndashoboye gushikira perezida atwara kominote ya Calgary. Ego twishikiye aho bahejeje kuduza idrapo ry'u Burundi, idrapo mu gihugu ca Canada. Reka mbanze ndamuramutse hama ashobore kubasobanurira ico gikorwa c'iteka. Ndabaramukije. Amahoro cyane. Abatabazi mwoba mwitwa bande? Amazina yanjye yitwa Patrice Kaheshi, abari perezida wa kominote y'abarundi ngaha muri Calgary. Muka muri perezida wa kominote y'abarundi hano i Calgary. Ego cyane. Bon, twebwe twaje tuva Edmonton, abantu benshi barazi yuko turi abo muri Imuhira Media. Turishikira hano ku gikorwa c'iteka. None bivuze iki kuduza idrapo mu gihugu mu kindi? Ubwo ntimwaje gutera Canada? Cyamenamena goma ndabashimire Imuhira Media kuba mwaje kudutera iteka mukaza kurangira igikorwa kidasanzwe kigiye kubera hano i Calgary. Kuduza idrapo y'Uburundi muri Canada ni igikorwa kinini cyane cyerekana yuko turi ngaha kandi turi ngaha kuvuga igisagara cyacu kandi iteka kuri twebwe n'iteka ry'abarundi bose. Murakoze cyane. Ikibazo rero nagomba kubaza nakubajije mbwa sinanyuzwe. None Canada ntihava yibaza ko ari igihugu caje kubatera? Oya, Canada ni igihugu cy'abayimigra kandi baremera abantu tugumana akaranga kacu, tukamenya aho twavuye ndetse n'abana dufise bakamenya origine yacu. Nico gituma batwemerera kandi barabisaba ingusha bararuha yuko tubikora. Ego, none ntuzenya turabona mbega kominote ya Calgary yoba imaze imyaka ingahe hano muri Calgary? Mu bisanzwe kominote yarahamye kuko abarundi babaye ngaho igihe kinini rwose. Mugabo navuga yuko organisation ya kominote ya association imaze imyaka 4 gusa. Ubu rero akaba ariho tubaruka abarundi mugabo abarundi bamwe bari Calgary. Ego cyane. None muri iyo myaka 4 ko mutari bwaduze drapo habaye ikibazo kiyi? Ibintu byose bigira intambwe bishikako niyo mwana yakivuka ntashakangura gutambuka. Nico gituma umunsi niho byashize batangiye gutambuka, twatangiye kugenda ibigori bitumye. Nico gituma byabaye nico gihe cyabyo. Ego cyane. None aha hantu turi hitwa gute? Ndabona hari abantu benshi, ndabona hari amadrapo menshi. Turi mu kibanza cyitwa gute? Iki kibanza cha Calgary City Hall. Kuvuga umurongozi wa bitameya wa Calgary naha korera. Akaba rero ari ama complex cyangwa se ibiro by'inuze by'igisagara. Ubu rero ni nkuko no bigeranya yuko mwamanitse idrapo nko muri meri. Cyane gose. Amen amen. Barundi mwavyumvise, iki ni gikorwa kidasanzwe, ni gikorwa c'iteka aho muri hose mukomere amashi kominote ya Calgary kuko ihejeje gukora igikorwa kidasanzwe cyane. Murakoze cyane. Ego turaza kubandanya tuganira, ibirori ntibirahera, hari byinshi ndababikiye mwe mukurikirana Imuhira Media. Murakoze cyane. ndabashimire ubwe mwitabiriye urubanza rwa twese kandi urubanza rwatangiye 1960
kandi abariko barahaca bose bariko barabaza kurya drapeau ryaye drapeau ry'Uburundi. So we have people who came from far to support us, and I would like to sincerely appreciate and recognize them. I want to start from those who came far away. I would like to introduce the CEO of Burundi Chambre du Commerce du Burundi Canadien, Burundi Chamber of Commerce of Burundi and Canada. Akaba yaje avuye muri Ottawa kugira ngo ashobore kubishyikira. She flew all the way from Ottawa to have me with us at this special occasion. Nagomba gusaba haguruke kugira ngo tumugire. Akaba kandi yazanye n'uwicegera ciwe, akaba yitwa Neto nawe bavuye mu mutwe. Nagomba rero nk'akajambo atwibwire, hanyuma Neto nawe aja kwitunganya abantu.
abantu bahuye benshi kugira ngo tubane muri iyi gikorwa gisaba bakwashimiye no kwifatanya na wewe wambere idarapo y'uburundi kuri iteka wamwe n'abarundi cyangwa n'abarundi icyo bavuga basiga ubwoko bw'ayandi bagaheza Thank you so much. I would like also to recognize MC Martin. This is his man that is here. MC Martin is allowed. Okay. MC Martin is a journalist who also has a media, online media, and he's originally from Kenya. So today he decided to come and be with us, and the plan was to live streaming this event when we were raising the flag, but it couldn't happen, but we are happy for everything that happened. So let's appreciate him for his time and his Yeah, we have also Moses, our photographer. Please